kubwanje ngira ngo sinoronka aho mpera mu gukenguruka. Turashimiye cyane Imana igira byose yo yadushoboje gushika kuri iki kiringo. Tukibivuga wamenga n'ibinanka mugabo no munsi turavyiboneye. Rero sinkekeranya kuvuga yuko Uburundi butanguye intambwe nshasha, intambwe ijahandi twavugejo. Uburundi burahindutse kuva uno munsi. Uburundi buragiye mu bumwe budacika, ubumwe bw'amadini, ubumwe bw'imigambwe, ubumwe bw'abarundi bose, ubumwe ndetse n'abanyamahanga bose ba muri iki gihugu cyacu. Duhejeje gukora igikorwa kiri mu bitegerezwa mu ijambo ry'Imana. Nico gituma agomba kumenyesha ko aya mashikanwa yose yatanzwe ajejwe gushikirizwa bantaho nikora bamwe bamagara make. Ibifungurwa bizoshikirizwa amarerero y'imfuvyi, amarerero y'abahumura abatama n'abatamakazi, amarerero arimwo abamugaye, arimwo abantu bose bantaho nikora. Hanyuma ivyavuye mu mifuko navyo ariyo amafaranga twayageneye yuko hariho abakene benshi bayivuje bivuriza ku bitaro muga batarashobora kuriha amahera bavuje ko tuzoca tuja kuyabarihira. Hanyuma ikindi nuko twumvise yuko abarundi benshi batarose akaje ko gushika ngaha mugabo nabo bifuza gushikanira Imana. Arico gituma nagira amenyeshe yuko iyo ndwi itangura mu mugambwe CNDD-FDD tuyigira indwi y'urukundo mu makomine yose. Amakomine yose azeyegeranye ibifungurwa, ivyo bifungurwa bize biheze bishikirizwe bamwe bantaho nikora duhejeje kuvuga. Iryo niyo jambo nagomba guherako. Hanyuma mu gukenguruka nagira shime cyane, shimira Imana rugira vyose, kuko aha kuri uyu musozi wa Bwoga twaraje kuhateramira turondera ukuboko kw'Imana ngo tuzigame yongere iduhangarize igihugu cyacu. Abitavye iri koraniro ryeranda bose bararose akanya ko kwinagura mu mitima yabo. Twashaka ubwa mbere gukengurukira iyo Mana yo yatuzigamye ikazigama Burundi bugaca mu mayira abiri mugabo ntibusanzare bukaguma ari Burundi. Arico gituma uno munsi isubiye kubwubaka gushasha. Iyo Mana yaraduhaye umutima mweranda aradukoreramwo aha twari turi twese twunze ubumwe. Twarumvise ijambo ryayo, twarategereye ico Imana idushaka ko ni ugusubira gusanasana imiryango yacu aribwo Burundi, ni ugusubiza hamwe twese. Twarahakuye kandi yuko dukwiye kuza turunguranira hamwe mu rukundo. Imana yaratwigishije kuba abana bo Burundi, abana b'umuryango umwe, kanatsinda twese dusangira urugendo mu gutunganya neza igihugu cyacu. Ahantu twahakuye ingabirano nyinshi kandi turemeza tudakekeranya kwico twahakuye ari impamba izodushikana kuri vyinshi. Nidushire umutima hamwe tumenye ko turi umwe dusangiye igihugu atanumwe avuyemo. Ahantu kandi twahakuye ururimi rumwe, Imana. Twahakuye iteka, twahakuye ubuntu kandi twahakuye n'ihumure.
muze rero tubigendere, ntihagire shetani izosubira kuducanishamwo ngo dusubire kuvuga imvugo nyinshi. Imvugo yacu igiye kuba akanyamuneza mu bose rimwe. Ni muri iyo ntumbero abagumyanga twese dutangaza icese ko ata murundi n'umwe ari umwasi. Tubamenyesheje ko kuva uno munsi dukunda abo bose bahora batwinuba. Uyu munsi ni igihe cyo guhinduka, nibatwizere natwe tubizere. Ni muri iyo ntumbero dusavye Imana yo mutananirwa ko yorungika abamarayika bayo barakikuza Burundi kugira ngo shetani yoye kutwinyegezamwo. Kuva uyu munsi twiyemeje gusenyera ku mugozi umwe twubake Burundi bwacu. Turiyemeje guharanirana ntaryo ubumwe n'amahoro, ubumwe mu miryango, ubumwe mu madini, ubumwe mu migambwe, ubumwe mu byo dukora byose. Barundi bene wacu bakunzi b'Imana, murazi icama kiduteranya n'umutima muke no gusabikanya ubwiza bw'igihugu. Twiyemeze rero uyu munsi ko kuva ubu tugiye guhanurana. Uzobona agahaze aregera uwo biraba amuhanure canke amuhanuze nawe nyene agize amadidani. Uwo biraba nawe ntazatera akagere uwo muhanura. Nitwegerane twerekane ko igihugu ari ikiwacu. Nkuko nabivuze, ntiducishanye ku buhomba, turengane ibidutandukanya, ahubwo tubone ibiduhuza. Aho bukera buca buja tuja mu matora, nituyategure tudatinya, dufise umutima mu nda. Ko twiyeguriye Imana, turemeye ko tuzohiganwa kugira ngo tumenye abo Imana izoba yahisemwo iciye muri twebwe nyene. Uwuzotsinda nawe amenye ko turi ku rugendo rumwe rugana gutunganya umurima w'Imana w'ubutungane n'amahoro. Ku bwacu turemeje ko kubera dufise ijwi rishika kure ko tugiye kubaha ugutwi n'umutima wugurutse kugira ngo mudutume aho mubona bikenewe. Uno munsi ni umunsi mwiza, nico gituma amajambo atari menshi twovuga, mugabo jewe nari nahisemwo ko ndabasaba tujane impamba y'ijambo ry'Imana. Iyo mpamba y'ijambo ry'Imana iri mu Banyakorosi igice ca 3. Tugisomere turigendane ibihe byose kuko ryonyene ririkwije ku mpanuro. Ni impanuro umutumwa Paulo yahaye Abanyakorosi. Muravye neza ni impanuro Imana ihaye abarundi twese. Nico gituma twoca twama iminsi yose tugendera iyo mpanuro. Nico gituma nagira ndayibasomere naho muza gushika muhira namwe mu vyisomere. Umutwe w'ijambo uvuga uti ubuzima bushasha no kwifatanya na Kristo ahangamye mu ijuru. None rero nimwaba mwazuranywe na Kristo, nimurondere ivy'ijuru aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Nimwamiza agatima ku vy'ijuru, mureke kumira ku vy'isi, kuko mwapfuye kandi ubuzima bwanyu buhishijwe kumwe na Kristo mu Mana. Aho Kristo azoserukira we buzima bwacu, niho namwe muzorengukana nawe mu buninahazwa. Nimwice rero za ngingo zigarukira ku vy'isi: ubuhumbu, uguhumana, umwina, ivyifuzo bibi n'inambu y'ivy'abandi, kuko ari ugusenga ibigirwamana.
ivyo nivyo bizana ishavu ry'Imana ku bantu b'intabarigwa. Namwe mwabigendeyemwo kera igihe mwaba mu kabi nkako. Ubuho ni muhebe namwe ivyo vyose: ishavu, ubukazi, ubukozi bw'ikibi, ugutyoza Imana n'amajambo ateye isoni nibibave mu kanwa. Ntimube mugihendana kuko mwiyambuye wa muntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara wa muntu mushasha umwe aguma ashaka gushikira ubumenyi nyabwo mu kwishushanya n'umuremyi wiwe. Aho ntihaba hakivugwa umugereki canke umuyuda. Reka ndabivuge nti aho ntihaba hakivugwa umuhutu canke umututsi, uwagenyerewe canke utagenyerewe, kavantara canke umusikuti, umushumba canke uwidegembya, ariko Kristo niwe vyose akaba kandi ari muri vyose. Nuko rero nkuko bibereye babashimwe n'Imana, aberanda n'abakunzi bayo, ni mwambara umutima w'ikigongwe, ukunda abandi, wicisha bugufi, ugenza buhoro, wiyumanganya. Muramutse mutasi, nimwengengane, muheze murekuriranire nk'uko Umukama yabarekuriye, namwe kube ariko murekuriranira. Hejuru y'ivyo vyose nimwambara urukundo, kuko ari rwo mukanda ufundikanya ubweranda. Vyongeye amahoro ya Kristo nahangame mu mitima yanyu. Ayo mahoro mwahamagariwe gusangira mu mubiri umwe, maze mwame mukenguruka. Ijambo rya Kristo nibavyagiremwo risasagare, maze mwigishanye kandi muhanurane mu bwitonzi bwuzuye, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mukenguruka mu mazaburi, mu ndirimbo no mu mvyino bivuye kuri mutima. Ivyo muvuga canke ivyo mukora vyose mubigire kw'izina ry'Umukama Yezu, mukengurukira Imana Data kubwiwe nyene. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyi ni impanuro Imana yo nyene iturungikanye. Umunwa wabaye gwanje, muga mwumvise yuko ari ijambo ry'umutumwa Paulo nawe yashikirijwe n'Imana ngo arirungikire abarundi. Mubandanije muraza kubona n'impanuro ziraba ingo z'abakristo. Nico gituma nababwiye nti musome iki kigabane cyose ca gatatu, muze mwame mukizirikana ku mutima. Banyakubahwa mwese, twafatanije iri koraniro ryeranda. Kuva rutangura iri koraniro nta rindi tuyaga atari Imana n'ivyiza yakoze. Ndabifurije rero gutahana iryo nyene, dutwaye n'impanuro y'Imana mpejeje kubasomera. Ni muri iyo ntumbero jewe nanje ciye ndabatekerera impanuro zimwe ziraba ubuntu, kandi n'izo mpanuro ziva mu ijambo ry'Imana nyene. Nimwabona umwe muri twebwe yiziziwe no gukora ikibi, uramwigera umuhanura. Niwamuhanura ukabona atayagati, urarondera umugenzi abicabona usubire umuhanure. Niyananirana uramushira mu rukinja rw'abandi barundi, hanyuma ubwo bubisha nibwa nka kumuvako azabaye ruhebwa, ububisha bwiwe ntibuzoguharurwako. Mu gutamuhanuye uramenya yuko ububazo bariko arakora nawe buzoba bukuraba. Iyo ni impanuro ya mbere, nayo nyene murazi yuko iri mu ijambo ry'Imana. Iya kabiri, niwabona umuntu agusindira, uramubwira uti urahigwa ubusenga iyo senga.
kuko niyo abasenga Rusiferi uzomunesha, niyo abasenga iyo usenga nayo ntirenganya, kumbure niho uzomuhaye umwanya wo kwisubirako. Ubugira gatatu, ntitwiganyire, kuko ijambo ry'Imana riravuga riti ehera inyoni zo mu kirere ntizirima ntizimbura mugabo zirarya, none wewe uri umwana w'Imana yaremye mu ishusho ryayo, ni wewe Imana yoceba ugapfa rubi. Ntagire rero umurundi asubira kwiganyira, kuko ubu twese twabaye ab'Imana. Mu kurangiza ndasavye nshimitse abarundi bene wacu bagorewe hanze ko boshira ubwoba, batahure tuvyimarire kuko ni vyacu. Ndifuza ko nobona abarundi twikuye mu minwe ya shetani, ingorane twateranye tukazitorera umuti turi kumwe. Aramagorwa canke amahirwe twaciyemwo ni vyacu, nimuze rero tuvyimarire mu mutima w'urukundo no kubabarana. Ntidukeneye turabe Imana ko haza umuntu aturusha kumva amahoro kuturusha. Abarundi twese nituje hamwe tuvyimarire, kuko nitwaje hamwe niho tuzoronka na wa mutima wo kugaranira ikigongwe, kuko tuzoba twabivuganye imbona nkubone. Nkaba mbere ngejeje nganda bakengurukira, nkengurukira cyane cyane mutima mweranda Imana yaduvugiyemwo tugategura iki gikorwa. Ndakengurukira cyane komite yategura urubanza, yakoranye ubwitonzi, kubona mwashoboye kuza mwese aho bakuruka kabashikira barakoze birashimwa, kubona amadini yose yakoraniye ngaha ndabikenguruka cyane, kuko amadini amaze kuja hamwe twese tugiye hamwe mu Mana, kandi Imana izoguma idushoboza. Ndabakengurukiye cyane mwese mwitavye uru rubanza, iri koraniro ryanyu ari ryo rwacu, cyane cyane mpereye kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, mu muhamashi menshi cyane. Ni umuvyeyi koko, kuko niwe yatanguye kuduha karorero. Abenshi baratangara, none tubandanye dutangara, ndetse ejo tuze dutangarire Uburundi bushasha, Uburundi buzoba bwamaze guhinduka. Nkaba rero ndabipfurije kuroranirwa mu bihe byose muzobamwo, mujane n'impanuro zose mwaronkeye ngaha. Imana igume bahangaza, ntihagire uza kugira isanganya mu nzira, mushike mufise akanyamuneza mu miryango yanyu. Murakoze, Imana ibahezagire.